Nonge ndabaha miliyoni maramutse kwa kunzi wa BDI Info. Shimira wowe wese maze gukora subscribe kuri no channel. Sinokwibagira nawe amadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikira abana bariya. Murabizi yuko BDI Info turinga kugira ngo twame duhanahana ibiganiro bishobora guteza imbere igihugu, twongera tuyaga ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi, eka n'abari mu mahanga. Ino munsi ndakeneye ko tuyaga ahanini ku kintu gituma abarundi benshi bagiye mu mahanga badasubira mu Burundi. Ico kintu abantu benshi ndibaza bari barindiye kuko abiyashikuri mu Burundi kibe ati none ku bantu umva ngo muri Zambia bariko barafata ngo ariko bakubitwa arya amazido ariko ntibasubire mu Burundi. Yaho ico gihugu bakiriye mwiki. Hajya ngo ugusumbya abakene bavuze ati ngo ugusumbya inkwi agibihiye kandi ngo ugusumbya inyama gutwara imbwa. Impamvu rero abarundi benshi usanga ugenda hanze nubwo migration yofata gute ugasanga ntigera vayo siyindi. Bino bihugu abarundi benshi birukiramwe usanga byari ikomeje mu buzima. Byikomeza mu buzima gute? Ni navyo bituma abo barundi baje hino nubwo umukuru guturuka mu burugutura nubwo migration bafata ikabafunga bagafunga amezi 36 bakamutwara bakamuta ku mupaka, ahubwo nawe acapamba nagaruka abatanga gushika muri Rusaka. Bazabani kubera iki? Kandi ugasanga uwo muntu aguma yifyitikiza, tuguma twifyitikiza mu bihugu by'abandi batadushaka. Kubera iki? Twanga kubaho ubuzima bubi. Tubivuga uko nyine ati bubi gute? Bana mu Burundi urashobora gupambana ugapambana imyaka 40 udasiba ku kazi ako gasaza ukenye. Urashobora gupambana mu gihugu ukora ariko kugira wigurira icupa ry'ibihombe ndwe ryo gwagwa. Primus ngo amusterigeza kuri 12 kugira uyigurire ucuguramwo n'akarobo k'inyama ca kanoso ushira abana n'agafu biba bigoye. Ariko muri bino bihugu nka za Kenya, Zambia, South Africa, Uganda ubuzima bwaho bwabworoshe ku muntu arondera. Ushobora kuhaba ukahakorera nk'imyaka 3 keneye kugura nka parcelle byakujiyemo nibi ivyangombwa bya bikwemera kuhagura ukayigura mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe cyangwa 3 waho urakora. Mu Burundi kugira ugure parcelle ngaye Bujumbura nshuti cyangwa Imakamba cyangwa Igitega ukorera mumbare muri komante amafaranga byo gutwara. Impamvu uvuga ati bino bihugu byo byaroroheje ubuzima, murandaba ku bantu badandaza amashashi ama plastique. Duhere ku bantu bo hasi. Umuntu adandaza plastique ashobora kuba adandaza plastique bakunda kuzitemberana amaduka bagenda bazidandaza bajya bashyamwo utuntu bapimiramo imiceri, isukari n'utundi tuntu. Ashobora kuzidandaza gushika saa 4 akacama akitamwo ry'ugwagwa hejeje no kuryaga kuri restaurant ajeje gukubita 40 n'amahera 40 y'amakwaca. Uvize amahera 40 y'amakwaca kuri restaurant urajyugahwa gupasuka inoti ibingorongoro 40 ibingorongoro bya rumwe by'urukwaca rumwe by'uruhera rumwe tuvuga uko 40 urajya kuri restaurant ugahwa gupasuka. Aha bayamaze kubona inyungu ntaba ari umutahe. None garanshuti yanje mu Burundi akazi wokora benshi igituma batinya kugaruka mu Burundi bari ati akazi wokora ukeneye kurya inyama za 50 z'ibihumbi inusu y'inyama canke irobo uri umwe. Irobo ngiri kugwa ibihumbi 10 ibujumbura. Ono mbize ngo nusu ngo ni ibihumbi nimba ari ibihumbi 10 na bingahe. Inusu ngiri kugwa ibihumbi 12 dufate ibihumbi 12 nusu. None akazi wokora ugasumbamo inusu y'inyama dufate basi ucirya nk'ugwaye ugasumamo inusu y'inyama ujya no munsi nejo uvize umuryango muyirira rimwe ninakwira bisaba ikiro ivana n'umuryango ubufise dufase uvize umugore umwe n'abana 2 urashobora kugura inusu ikabakwira ibihumbi 10 nibi ukora ikiyede muyede ngaye Bujumbura hembwa ibihumbi 12 ukora ikiyede. Ayo mafaranga oguramwo inusu y'inyama
canke irobo ukaguramwo ubufu ikirongera ni binangahe ukaguramwo ubufu dufate ko amavuta ubusanzwe yafise canke ukayagura byose tubiharuremo ukaguramwo ubufu ukaguramwo itomate ukaguramwo amavuta umunyu usanzwe ibiyo ni ibintu bitabura umunyu buhari mu nzu ntushiremo ukazisigarana ngaha ukazocugura parcelle ivyo nivyo biharuro ibindi bihugu bidusumbye hino mpandaba umunyagihugu mutoyi hari abantu banyonga abantu bari muri Zambia cyane baraza abantu banyonga amabara ico kintu bitango ni kibara uhabura gisuguma ni kintu gitorera kiba kiri kipine rimwe ni nkorofani amajambo make bacha gira gute bacha bayifabrika bakayishaka ipine y'imodoka inyuma imbere hama bakaza bayisuguma kimizigo umuntu anyonga ibara ashobora gutahana amajana 3 y'amakwaca amajana 3 y'amakwaca yashize mu Marundi ni 100 y'amarundi kandi nakazi gakogwa n'abantu b'imboregwa nibo bagakora ayo mafaranga afise agaciro mu Burundi afise agaciro muri Zambia afise agaciro muri Afrika kubera ayo majana 3 ugiye kuyashira mu ntuze amadolari usanga ari dolari hinga twumve 16 neza cyane idoya 16 ku munsi kandi abo bagabo ku mugoroba ntibakora sizero usanga bitahiye nubwo umuhamagara akwa niruhiye bagenda baragisuguma n'amaguru ntibagenda baranyonga baragisuguma ayo mafaranga rero mu Burundi uyaca urashobora kuhaba abo bakoresheje ingufu nta mutaba washizemo kweri iryo pini nugenda kuri pomesha buri munsi ushobora kuri pomesha nka kabiri mu kwezi canke rimwe ni inkorofani gusa waguze ukubitaga igipine kandi yewe nashima ari ahantu byoroheye bitandukanye cinziza amafaranga kwa gusumba umuntu akorera amafaranga akoresha imoto mu Burundi ati gute ico kintu mu kugikota bagikota amahera 25 y'amakwacu umunsi wose ushobora gukota 25 ukaca urarana amajana 200 y'inyungu iyo business ayumba amurundi rero uzomukura muri Zambia ikibazo rero sikindi hajya mu Burundi ntituzi ikibazo neza sinzi ko ari umushahara muke utuma abarundi basohoka ntibagaruke jewe neza na neza ndabona yuko ari umushahara muke n'umushahara muke kandi ibintu navyo bikaca bizimba kubera nubwo bakoreye ibihumbi 10 ntuzoshobora kugura parcela ukorera 10 ku munsi none wariye mwangahe ucujya mwangahe urajya amafaranga ari munsi y'ibihumbi 3 ujya 6 curara na 4 mu minsi 10 uzokorera ibihumbi 40 aho uzosenga Imana ntuzogwara uzocumanyuka mu minsi 10 uzokorera ibihumbi 40 mu kwezi 120 kwezi ndwi zingahe ndwi 3 zine 160 amafaranga ari kugira uzoyabike hamucugura parcela yare miliyoni 5 iyo nzu yo mukuyiba muzoyibamwo uri ku gitanda uri ku musego waragwaye ivyo rero byo bituma abarundi benshi iyo basohotse mu gihugu batagaruka ariyumvira je muri Zambia ndashobora gukora cha muri Kenya ndashobora gukora buri munsi nkene nanyoye agacupa nari akanyama nari yuko nshaka nanyoko nshaka cyasubira mu Burundi ushobora gukoresha ingufu gusumba Rambo gasanga naco bikumari ariko mu Burundi ni wacu tuzohasubira katuzohaba kandi ukaba wiyumvira ivyo vyiyumvira uko muta muzotaha muzotaha nico kintu nari nkeneye yuko tuyago no munsi muri no minsi nzoba ibiganiro byinshi nari maze iminsi nigita na content zo kuri Julius Traveler mabizi ko sanzwe ofisi urundi rubuga rwa traveling nkora ibintu bya cycling na walking through n'ibindi byinshi content nyinshi zitandukanye ariko uri mu Congereza nigo nari maze iminsi nkora ama video menshi niyo mpamvu nari maze iminsi kuri BDI info ntashaka kubwenge ndiko ndabukuno no igira monetize iyo channel ko yani yakera hama yicare iri monetize murakoze cyane nawe ico kintu urumva yuko neza yuko mu Burundi kugira uhabe
kugira ngo ushobore kuba mu Burundi canke igituma abarundi benshi basohoka mu gihugu ntibagaruke urumva yuko bari umushahara muke canke urabona yuko ari ubuzima bwabo bugoye jewe ku bwanje umushahara muke n'ubuzima buzimvye kandi bugoye nivyo bituma abarundi benshi basohoka mu Burundi nivyo murakoze cyane ndakunda cyane thank you so much wowe wumvize kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera ndagukunda love you so much bye